Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, bari muri Afurika, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu bumanuko ngaho mu burengero muri Kongo, mwese kandi mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ku ngene umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa yinubiye aridoga cane, yidogera abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD ukungene bariko baranyuruza abenegihugu. Uko kunyuruza abenegihugu rero Agathon Rwasa akaba yavuze ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2027 ata kintu bayitezemwo, ngo cane ko ubutegetsi buvuga ko bwabahinyanyuye. Cyatugoye leta bishaka ko umusenyeri mugabo ndiwe ibyo nabishinze kuko ibyo batugize mu kwezi kwa gatatu twarabitwaye mugabo baratinya guhamagara urubanza gashika n'umunsi izo zose n'ingorane. Rero nagomba kugira reaction gatoyi ku byo numvise ngabo bavuze nko kujyanye na proclamation des résultats. Icyo kintu uko je nabiherutse uko itegeko ryari riri gutereka adopte muri assemblée kwari uko la proclamation des résultats ari automatique dès lors que itegeko ryamaze kuvuga yuko les résultats après le dépouillement ziba affiché kuri bureau de vote. None uwo mu journaliste avuze résultat de façon ponctuelle kuri bureau de vote iyi habonetse amajwi aya, kuri bureau de vote iyi habonetse amajwi aya, abakoze infraction iyi. Mugabo urumva yuko l'orientation politique yiye caractère de la disposition légale ikavuga iti nibi nibiriye. Aho rero jewe ko nabonye tubyadobota muri plénière uko twabwiza muri commission niko byari biri. Si au niveau de la promulgation baba barabihinduye laro comprendre yuko hariho asomumara dysfonctionnement des institutions. Hari icyo bavuze ngo habeho imirwa special kubera ko hari conflit entre deux lois, la loi le code électoral, la loi portant délimitation organisation des territoires. Mu by'ukuri aha ntibuze kurondera yuko babanza kujya gusubira gutipatuya la constitution uko biri. Leta abatwara umugambi uri ku butegetsi nibarya umutima amenyo. Inyuma yo kumviriza Agathon Rwasa, mwumvirije ukungene abandanya kugenda ashikiriza ayo majambo, ayo makuru nk'uko muhejeje kuvyiyumvira nyine. Agathon Rwasa akaba yiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariyamiriza abajenerali bivugwa ko bashigikiye, bakaba kandi inyuma y'umugambwe wa CNDD-FDD, aho kugira ngo bakorere abenegihugu bumve impande zose, aho kugira ngo biyumvemwo umugambwe wa CNDD-FDD babandanye ariwo bakorera gusa bataravye inyungu z'abanyagihugu muri rusangi. Ngaha mu Burundi bikaba bibandanya gukomera cane nk'uko Agathon Rwasa abandanya kubishikiriza. Abantu baranyuruzwa umunsi n'umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi,
Burundi, intara zitandukanye mu Cankuzo, Makamba, Cibitoke, Bubanza na Rumonge n'ahandi hose hagiye hatandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, nta munsi wijana hatavuzwe umuntu yanyurujwe, kandi urasanga abanyuruzwa ari abo mu mugambwe CNL, cane cane abayoboka Agatoni Rwasa nk'uko nawe yaciye avyivugira. Ivyo rero bikaba biteye ubwoba n'amakenga akomakomeye cane. Tuvuye kuri iyi nkuru ya Agatoni Rwasa, reka tubabwire ku vyo Pacifique Nininahazwe, uyu nawe aba mu makungu, akaba abandanya kugenda ashikiriza amakuru y'ivyanyegejwe ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Aravuga ko rero Uburundi bwoba buriko burategura intambara mu karere, igihugu bazoyigabamo kikaba kitari camenyekana, ariko hakaba hikekwa ko ata bandi bazogaba ico gitero atari abarundi bakakigaba ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni nyuma yaho ikimenyesha makuru SOS Media Burundi caciye gishira ahabona ukungene abasirikari bo mu mihari mu mitwe yiyonkoye, mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, cane umutwe wasize ukoze ihonyabwoko y'abatutsi mu mwaka w'1994 ngaho mu Rwanda. Uwo mutwe atawundi ni FDLR, ukaba ubarizwa mu mashamba y'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Baheruka kwakirwa ngaha mu gihugu c'Uburundi abayobozi b'uwo mutwe w'inyeshamba waniswe umutwe w'abihevyi. Kuri ubu ngubu rero bakaba baraje mu Burundi hamwe n'uwundi mutwe witwa FRN, nawo uvuga kugwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Bakaba rero kuri ubu ngubu barakiriwe mu Burundi, abategetsi b'igihugu c'u Burundi babaha indaro, bagirana n'umwumvikano ukomakomeye cane. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye wenyene ubwe nawe yaciye yumvikana avuga ko ahamagarira urwaruka rutandukanye, urwaruka rw'ibihugu vyo mu karere, vyo muri Kongo, muri Afrika muri rusange, n'abarundi muri rusange, ngo bakazoja guhaguruka bakaja kubohora urwaruka ngo rwo mu Rwanda ruraboshe. Iryo ni ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye yivugira ubwe nyine ubwo yari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yaciye abishikiriza mu ijambo ryiwe ubwe yivugiye ari muri ico gihugu, aho rero yabishikiriza abibwira urwaruka rwava mu bihugu bitandukanye vyari vyateraniye ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Benshi bakaba babona ko ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya gukora ngaha mu gihugu c'u Burundi, abenshi babona ko izokwegera igihugu, bizokwega akarambaraye. Benshi bakabona ko rero iyo ntambara Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukwega mu karere ishobora kuzononekaza, gusiga hononekaye vyinshi, nk'uko Pacifique Nininahazwe abandanya kubishikiriza. Akabandanya avuga ko mu gihe boba atari intambara bagiye gushoza canke gutera mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, boba bazorungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bakazobayo ari amabatayo 15 y'abasirikari b'u Burundi, na cane cane ko ngo abasirikari barungitswe muri Kongo, Evariste Ndayishimiye aronka akanote kinjira mu mufuka iwe, nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Amakuru ava ngaho ava ngaho kwa Pacifique Nininahazwe nayo akaba abandanya kuvyemeza, akavuga ko abavuyeyo ari batayo 3 hariyomo premiere
batayo Tafoke, deuxième batayo Tafoke na troisième batayo Tafoke. Aho rero baciye bo bagomborwa barataha baza ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, niho jayo iyo yindi iriko zirategurwa azoba ari mabatayo 15. Hakaba kuri ubu ngubu ngo hariko harahamagazwa canke harinjizwa intwazangabo murantunga abasirikare bashasha bato batoyi, bakaba bariko bategurirwa mu masantere d'instruction atandatu, imwe iri muri Kamabanda ngaho zibiri ziri muri Kamabanda ngaho imabayi, izindi zibiri ziri muri Kamutukura mu Cankuzo, iyindi imwe iri muri Kabururi n'iyindi imwe igira iya gatandatu ikaba muri Kamwaro. Ivyo nibiriko biragenda bitangazwa n'abo batandukanye bashikiriza amakuru ku bijanye na politike y'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.